kurondera. Jeje ntacyo nabanyivugana nawe. Kandi ntagakiri ku rwego rwanje. Muvugishe cyangwa mwihorere. Imyaka ni myinshi dutandukanye na Mr. Kane. Sinibaza ko urwo rukundo rwo barukindimo. Koko? Yego. Inkuru yo mubabaro iteye ubwoba agahinda n'amaganya. Inkuru icura nimba iteye ubwoba agahinda n'amaganya. Nakoshejiki iyo bwije iyo bukeye mbabazwa. Okay. Hello, Mr. Khan. Hello. Ni chini tatuvugana. Ego niyo. Ese waranyibake? Bibaho. Kubera ko imyaka yaciye ni myinshi. Jenny. Gusa ndakumbuye twatujambo aho mbwira tukiri bato. Khan. Ese Jenny turamukunda. Ahubwo nyene uhura cankunda. Sinzi uburyo nabivugamo. Sinzi n'uburyo tuzavyakiramo. Ariko icyo nzi cyo nuko agenda gukunda. Jenita, urukundo nagukunda kiriya gihe naho rwagiye. Niko kwambujije gukunda iyo ndi mune no mu Bufaransa. Kugira ngo nitwabonana. Nsobe ndagukumbuye cyane. Okay. Andrew, Jere ndagiye. Ugiye kwaberewe. Merci. Hama ngiye kuraba wahoze ari inshuti ya Kane. Keve 14. Gusa sinebaye mu kanya gato cyane nzoba ngarutse. Okay. Aka kakubaza mubwire ko simbiye kuri banki. Utamuneze ngo nagiye kuraba abahungu. None ki? Hama ikindi naco nzasirya shambre. Sivyo? Merci. Byiza.
Oui, aro George. Gute yacari canaki. Sawa umeze neza? Ego tumeze neza cyane. Ego. Gusa nagomba kugusaba ikintu kimwe nk'inshuti yanje. Oh, vyiza cyane. Nta kibazo mbaza ndabishura nta na kimwe. Urumva mu ndwi zibiri twashaka kuza gutembera mu Burundi. Tukaba twifuza ko twoshukira iwawe muhira. Oh, vraiment nukuri n'amahoro menshi cyane karibu. Bo byo bari ibyiteka cyane kwakira abashitsi nkamwe nukuri mwa munteye iteka byo bari ibyicubahiro kuri jewe. Oh, urakoze cyane. Ego karibu vraiment mwumva amahoro. Ego be free. Urakoze cyane. Ubandanye uhezagirwa. Imana ibandanye kuguha imigisha myinshi cyane. Sawa karibu. Hanyuma kandi merci beaucoup kwa mwiyumviye gushikira wanje. Ego ni icubahiro gikomeye cyane mu nteye. Ego. Murakoze cyane. Karibu. Merci beaucoup. C'est très gentil. Sawa nta kibazo. Ego. Merci beaucoup. Oh, cariya canaki n'umusympathique gaye. Azobura ico ntafise. Janita, ndakubwira ikintu kimwe. Uraberewe cyane. Wenda kumenyereye urakoze ariko. You look so. Merci. Ubundi nimbi bakobwa nk'igihugu canke leta ikwiye gufata ikabashira mu kibanza ciratiro maze tukaza turariha amahera gira tuze kuraba ubwiza bwanyu. Okay. Reka ndagushimire cyane kuba wemeye ukaza ngaho ugira dusangire. Bisanzwe. Niteka kuri cyo. Ama nakubwiye kenshi ko ndagukunda ariko mbona umengo kumuvyirengagiza. Janita, ushaka nkuriki? Keve, sindakwanga ariko uri inshuti yawe ari umukunzi wanje. Ibaze nk'ubu yabatwaye tugikundana ukaba uri kumbwira ngo urankunda. Wumva ko uri kuca inyuma inshuti yawe? Iyaba mwari mugikundana je sinari kuza ndakubwira ko nkukunda. Impamvu yatumye nza anakwishiramo mu mutima wanje no kuwambwiye neza ko urukundo rwa kanya utakiri mu mutima wawe. Ahubwo ndatungurwa nkanibaza iki kibazo iminsi yose. Kubera iki wahisemo gutandukana na kanya kandi byaboneka neza ko gukunda cyane? Urukundo rugizwe n'ibintu bitatu birukomeza. Muri ibyo bitatu iyo habuzemo kimwe rurapfa. Ikiyago, umwanya n'ibikorwa. Kandi tumaze imyaka 12 tutavugana. Nta gikorwa na kimwe kigaragaza ko dukundana gihari. Aha arashobora kuba yifitiye n'umugore bibereyeho neza. Nanje nkaba nicaye ngaho ntegereje umuyaga ntazi niyo uzozanana. Janita, ibyo bintu uvuze nibyo, ariko ku rundi ruhande bishobora kuba atari byo. Tumaranye igihe kirekire kandi ndakuzi bihagije. Janita, wewe uri wa mukobwa atigera yizera mu kintu na kimwe. Iwawe n'amahirwe ahari. Uba ushaka ko buri kintu cyose kiba muri ako kanya nyine.
ushatse kuvuga iki? iyo uri kumwe n'umuntu uno munsi hama mugatandukana nta cyizere na kimwe ufise cy'uko uwo muntu muzosubira kubonana ku munsi w'ejo. Uvuze ukuri. Shiri. Sinahenze ko imyaka 12 yose yohera. Ndaguheruka kera tukiri bato cyane. Tuzi imyaka 16. Ugifise inzobe. Uri umukobwa mwiza. Habe. Isura cyari mwiza nk'uko wakunda. Ndakubaza. Nitwahura. Ugasanga sindi wa wundi uri kuribaza. Uzacumeba. Mon amour. Ugomba kumenya neza iki kintu. Uko ibihe bigenda niko n'abantu duhinduka. Mbishise nkaza ngasanga warahindutse. Nivyo mbuza gukunda. Kubera ko nanje ubwanje narahindutse. Ntabwo nkiri wa wundi. Ahubwo ndakubaza ikibazo. Ese ubu wanje rangana gute? Ndamukumbuye cyane nawe. Ukamumbonera umuntu amukiritse. Mubwira uti ya nshuti yawe Mr. Kana arakuramutsa cyane. Nta kibazo. Nena mwana ndamubwira. Amaben ndakubaza ikindi kibazo. Ese usengera he? Sheri. Ndamukristo. Nkunda Yesu Kristo. Kandi nkunda gusenga uko bukeye ko bwije. Wow. Be urazi? Abakristo benshi usanga bazi kuririmba. Ndagusaba iki ndirimbira uzabukoze. Okay. Bebe. Hari indirimbo nkunda kuririmba. Kandi iyo ndirimbo niyo nikomporeje. Yora mu mutima wanje. Iyo niyo ndirimbo nzora ndakuririmbira cyangwa iyo ushaka ndakuririmbira. Tumva afise amatsiko yo kumva ijwi ryawe uri kuririmba. Ndakwinginze ndirimbira, sibyo? Ego. Okay, sawa, nta kibazo. Uriteguye? Sawa, nikugutwe. Amarira n'umubabaro bizohezwa no kumvikana ndi mu mwijima simbona iyo njangaco nibuka ca gihe masezeranya kutazonsiga ndi kwiruka oya sinshika nkarabiyomvu niyo ngiye bikananira kubivamo. Wow. Bebe, ndagusabye umbwire. Urumva ndirimba gute? Sinzi ko ufite impano nk'iyo yo kuririmba. Urazi kuririmba cyane. Merci. Shiri, umva ndakubwira. Ninashika ngaho mu Burundi, ndashaka iyo ndirimbo zo gutwara muri studio uyikore, sibyo? Hama ku munsi w'ubukwe ari izo ndirimbira, sibyo? Don't worry, my love. Nta kibazo. Byose nzabikora ku bwawe. Urakoze cyane bebe wanje. Okay.
Jenita, nkundira ndagusaba ikintu kimwe byibuze nubwo cobaye ico kimenye nkoreye mu buzima bwawe. Ngira nta kibazo nikiba ari cyo nshoboye ndagikora atari cyo nshoboye nawe uraza kwihangana. Ko nagerageje kuja mu rukundo nawe ariko bikanga, ndagusabye umfashe uncira inzira kuri Angeli mutoya wawe. Kevin, uri umuhungu ubuze amafaranga gusa ariko ikigaragara cyo cy'urukundo rufise. Je hamwe nakubwira ngo ndagukunda uruhande rwanje nabanda kubesha, reka dukomeze twibere inshuti ngo urukundo rwawe guhera baruzi. Amakucerekeye Angeli nawe ndaza kumwegera mbimubwire ko inshuti yanje mukeneye. Ugize amahirwe akakwemerera ni amahoro menshi. Gusa Angeli nawe arakijijwe, ni umukobwa akunda gusenga, ushobora gusanga n'ibyo bintu by'ihondo atabirimo, ariko ikintu cyose burya gitanguzwa no kugerageza. Nugerageza bigakunda ni amahirwe uzobwiza, ugerageje naho bikanka ntuzocike intege, kubera yuko burya urukundo rwawe rwanyarwo rurakurindiriye rurahari. Kivi, reka tugende mwanya tumaranye ngaho urakwiye byo bavyiza. Urakoze. Nukiza karibu. Ego niho nkishika. Hanyuma numva ndushe cyane, imodoka inshikanye hiyo hirya nje n'amaguru. Nako yanga. Nta kibazo na kimwe. Hanyuma ugiye he none? Nginga haruguru kwa boutique. Jenita muri kumwe ndani? Oya, jentakiye mu masaha 3 no ntaraza, ariko nibaza ko ari karataho. Okay. Hanyuma niyashika umubwire ko muri iyi minsi mufise akazi gakomeye cyane. Tugiye kwakira abashitsi biteka bavuye mu gihugu cy'Ubufaransa, bagiye gushikira hano. Mugomba gukora ibishoboka byose, nibashika bakabona ko bashikiye mu rugo rurimo abakobwa babiri, Jenita na Angeli. Cyane baza kwivyo ntabwo cari gisaba, ahubwo byari itegeko kuko abashitsi nibaza muri no rugo bagatabishimye nibaza ko ariteka kuri John na Janeta. Byiza cyane. Nicyo ndabakundira bibondo byanje. Yego. Hanyuma iyo ugiye unyaruke. Oya nabwo no. Hari ibintu ngomba nkore ngaha. Hari inde ngaha hano? Janeta wavuze ngo si hari? Nawe. Sawa sawa. Sawa. Aujourd'hui, c'était un bon climat, vraiment. Génial. Bon, soit. Kan. Oui. Muyinga zibiri turaja mu Burundi. Shaka gushitsa icyifuzo cha madame cyo kuja gutembera mu Burundi
tuzomara amezi 4 turi mu gihugu ciza cy'u Burundi. Madame, nizere ko uzoba wahatembereye bikwiye kuko nyuma y'amezi 4 tuzoca tugaruka mu Bufaransa tubandanye ubuzima nkuko byari bisanzwe. Ariko papa, inshuti ya nyayo wari ufise mu gihugu cy'u Burundi yari Damian, ariko nayo yaragiye mu Bwongereza. None bizosha bigenda gute? Si ayo mezi 4 yose tuzuyamara turi mu hotel? Non, t'en fais pas. Damiano yari afise inshuti yitwa Charlie Chanaki. Yari umugenzi wiwe cyane. Charlie Chanaki twarabanye. Umutama yitonda. Umutama avuga make. Ameze neza gose. Umuhumure. Niho tuzoshikira. Nimba uzi abantu batatu b'abanyamahoro kuri isi, Charlie Chanaki ari. None papa, Charlie Chanaki uri kuravuga tuzoshikirako niwe jewe nzi? Wowe uzi nuwe? Bo Charlie Chanaki nzi ni nujya uncle wa Jenita na Angel. Bien sûr. Nuwo nyene. Nuwo nyene tuzoshikirako. Wagira. Okay. Jen, ndakuzaniye itegeko rero ivuye bukuru. Nje cyakore mu cyumba no muri saro niho uza gutangura gukora. Hanze ho turaza kwahura nta kibazo. Kwera ngaha turasaba shitse. No bashitse nabaye. Anko yabakubwiye? Oya. Navyambwiye. Usije ko yambwiye ko yavuye mu gihugu cy'Ubufaransa. Aho ubona baje kugorana. Rega dusha tubaho nk'imbohe. Ntibaza ko umuntu azosubira gusohoka igire mu birori kuryoherwa. Kuko nakuntu ugenda ushize abashitsi. Mana anko yo kwica. Tuzosubira twishira tukizana. Hari uko basubiye iwabo. Ndagukunda kandi cyane kuko uri mukuru wanje nanze kubona izuba ariko urancanga sindamenye icyerekezo cy'ubuzima cyawe cyanyacu uravuga ngo uri mu mizirmane ariko nagica ku cy'umuzirmane ndakubona muri makuru wa mukobwa ushaka kwiryohera ukundi kirori muri wowe nta kwibanira ufise kandi abakobwa ngo nka mwebwe kenshi usanga mwese abahungu mbatekereje. Anje nakwifuje kumera nkawe ariko ikibabaje Imana itanga uko ishaka. Imana yaguhaye umutima ufise niwe yampaye wanje. Noneho ndakubaza ni ngombwa ucuza kumbwira ibyo bintu bari kundira nkafyoka. Jene ndakuze turavuga ndakuze cyane. Ntazu ubu turi sangara wari kuvyuka sayine nanje njyana. Ukeneye ko ankaza kumanika kuri kiriya giti. Yanakubambura. Urakazi mu biti rero. Ahubwo tujye mu katatu tumara. Oya, ndira kwanza manzi umbwira. Sinavyibagiye mbari wamye vyagenze gute. Ushaka ndagwe raporo ukunda urusaku. Tujye mu kazi gusanga tatumara kwasa. Haguruka tugende. Urusaku radiko ruryoshe. Kandi nawe urarukunda. Mpako. Tugende mu kazi. Kisa gusa nuteye gutya. Reka njye basi nka 20 minutes mashini. Nabindi navyo. Nyaruke gusa. Nge nasarero yandika nk'umukecuru jungeza. Amakuru ufise. Bro, you know you are my little brother. Just I wanna tell you something. Ikibazo wowe ufise ugomba kwigira umuntu muremure kandi mugufi. Bro, ujya mukobwa arakurengeye cyane. Icambere, uravye ko ateye nuko asa. Mani ntaho muhuriye. Ujya mukobwa akoresha amafaranga menshi cyane ku munsi. We ntawe woshobora. Look, impuzu yambara, parfum yisiga,
mani birazimvye navyo ushobora wewe. Burton, Yeah. let me tell you something that you don't know. Muri ubuzima tubayemo bw'urukundo, uri umukobwa wese aba afise umukire amugurira impuzu, ariko ku rundi ruhande aba afise umukene azi kuzimwambura. Burya umukobwa icyo aba ashaka ni ukukwiyumvamo gusa, amaze kukwiyumvamo byose biba birangiye. Nimba uzi ikintu kigira abanyantege nke abakobwa, my bro, ni care. Umuhungu niyo aba azi gutanga kiya neza, umukobwa akubonamo urukundo rwa nyarwo rugiye gusabara bwa butunzi ujya mu kiriya muha. Kevin, uteye ubwoba ariko nta mahirwe y'umunyabyaha. Let's be like that, my bro. We have to live in our way. Life is simple. It's okay. Let us see. Don't worry. Nje gushema ipiripiri. Koko rero umukunzi w'ipiripiri musi bigenze gute? Akabanda. Hano nagize nikosa ryo gusangira nawe. Anko. Tumaranye imyaka myinshi. Ariko ni rya mbere duhishe ibanga mu mateka twagiranye. Nukubera iki waduhishije ko tugiye kwakira abashitsi. Hamuka bitubwira uko bagiye kuza. Sinigeze ndabahisha, nta nubwo nzigira ndabahisha. Icyo nzobahisha gusa, nzobahisha ko ngiye gupfa. Icyo nicyo nzobahisha. Anko, ivyo vyo kuri kuzobiduhisha. Sinshaka kubona ndiko ndapfa. Ndi kubona ndabasiga muri kumurarira. Anko, reka ivyo biganiro. Uriko dutera ubwoba. Uri kwivuga nk'amwe ngo bigiye kuba. Bishobora kuba kuko urabona ndashaje. Icyo canke igihe gishobora kuma ngo nagiye. Anko, ndakubwiza ukuri. Uramutse ugiye ukadusiga. Nubwo tworera tugahuzwa ku maso. Imitima yacu yozohorera ibihe byose. Waturetse tukiri bato. Urukundo tutarose ku bavyeyi bacu wararuduhaye. Watubereye papa, utubera mama, mu kuduha za mpanuro nziza abavyeyi baha abana babo. Ako naco tworonka tukwitura. Imana mu ijuru yonyine izi kuduhezagirira. Ushishikare kuba icyitegererezo mu bandi bagabo. Warakoze. No gutabana ku meza. Uyendera uyikura. Anko, ariko nakubaje ikibazo kandi ntago wigeze unyishura. Nukuye iki waduhishije kugiye kwakira abashitsi ukabitubwira uko bagiye kuza. Nanje babimbwiye ejo hahise. Sinanize kubadoshikira hano. Hoho ni bande? Nubwo nabakubwira nabo womenya. Kuko n'abagenzi b'inshuti yanje. Uretse nuko abagenzi b'inshuti yanje. Nabo ni inshuti zanje. Kuko twamenyanye kuva kera. Okay. Barahawe ikaze. Shiri ndakubaza. Okay, pe. Nta kibazo. Mbaza ndahati. Hajya wowe ukunda iki mu bintu byo gufungura? Kubera ko mbajije. Ope nyine nashatse ndabimenya. Kandi ni byiza ko umugore amenya ibyo umugabo akunda. Nivyo ya. Okay,
nta kibazo pe. Ijya mbere nkunda navuga ko natanguye kuyikunda kuva nkiri umwana muto cyane. n'igihe nyine shiri numva ushaka kubimenya mbwira. Shiri ni ngombwa. Ake basi naco. Icya mbere cinjya mbere nkunda ni wowe. Ibyo ndabizi ariko iya kabiri niyo ntazi kandi niyo nshaka kumenya. Okay. Be ingiya kabiri nkunda ari nayo nakubwiye ko nakunda kuva nkiri muto cyane. Ndakunda ibijumbu ku buryo utoshobora kubyibaza cyane cyane. Sa? Bebe reka blague. Ibijumbu? Ya bijumbu. Kandi rero ikintu utaruzi uzi ko jewe narya inyama zarananiye burundu. Sinshobora kurya inyama. Ubu rero ubwo umugabo wanje akunda ibijumbu nanjye ngiye kwiga kurya ibijumbu kugira ngo tuzobe tubisangira n'umugabo wanje. Nibaza ko ari byo byaba ari byiza. Byiza. Mbere wambajije reka nawe ndakubaza. Siko? Nta kibazo bebe, nta kibazo mwami wanje mbwira. Bata. Nirihe barukonda mu mabara yose konte baririhe. Bebe, blague à part, ndakunda ibara ritukura kurusha andi mabara yose. Ikindi naco utaruzi urazi ko nanje nakunda inyama. Byiza cyane mwamikazi wanje. Urazi bugiye umuhungu n'umukobwa bakundana byanyavyo byimbitse by'indani baba bagomba no gukunda ibintu bimwe. Nje nita ndakukunda cyane ku buryo utoshobora no kubyibaza. Niwibaza urukundo dukundana tutarabonana turi kuri telefone. Ubwo nitwabonana naho bizoba bimeze gute? Soba bitwika. Ama bebe. Shani ko ndafite ubwoba bwinshi mu mutima wanje. No pe, nta mpamvu n'imwe yo kugira ubwoba. Kubera ko amaso yacu ntiyabonana, imboni zayo zigahura. Imitima yacu izohita imenyana. Ndafite ubwoba bw'uko nitwabonana tutazava tumenyana je nawe. Amabe ndakufitiye surprise idasanzwe. Sa? Surprise ya. Shiri. Ndabizi ni wayumvira za kugutangaza cyane. Ariko uyakire kubera kivuye ku mukunzi wawe. Sibyo? Bebe ndagusavye mbwira ndafite igishika cyo kumvira surprise. Be tugiye kuza mu gihugu cy'u Burundi kandi gitangaje tuzoshikira ngaho muhiri wanyu. Sa? Ni mubwo mugiye gushikira ngaho iwacu? Shiri nanje ubona vyumva vyanangaje cyane ariko ku rundi ruhande vyampimbaye cyane gose. Natanguye kwibaza nti ese ni Mr. Kana agiye kuza kubakana na Jenita cyane. Ivyari urukundo bicitse intambara hagati y'abakobwa babiri bavukana. Ese Kana niyaza agasanga Jenita namukunda bizogenda gute? Ubundi niki cyane gukunda umuntu mu izina ry'undi muntu? Allô? Ja, qui. Binabirenze. Ja.
kweli. Reka ibyo bintu ha. uzi ko amahirwe akugwiriye Amahirwe yike. Aho usanga ushaka kumbwira ibya Mr. Kane. ariko je ndakeneye kumenya Mr. Kane yagukoze iki ikintu gituma wumva udashaka no kumwumva Ya, Mr. Kane ntacyo twapfuye. none Nimwe gusa nyine abakobwa turambirwa n'ingoga. None yanje ndakubaza. Wowe ukunda n'umuhungu imyaka 12. Mutavugana, mutabonana. Ugaca wicara ngaho ukijajara ngo arashaka gukunda. basi Jenny nk'ubishitse Mr. Kane akagaruka mu Burundi ushuka mukunda Wapi ntabirenze. Je bari bisanzwe. None nk'umucenda mukunda ngo nuko yagarutse. Umva ko nabanerekanye intege nke zanje. Ndakubwira ikintu kimwe yanje. Baje bahungu iyo bavuye hanze. Baza bazi yuko nibashiki n'abakobwa twese tuzobasamarira. None nkubaciyaza nkamusamarira. Yobwirwa n'iki ko nahindutse. Ntigezwa kumwereka yuko ibyo yazigakira atari ko bikiri. Kandi yasize ndi umwana muto. Mfise imyaka 16. Ntigezwa rero kumwereka ko nakoze. Jen urabizi ko byinshoro binkura ntanze kubigusaba ariko uyu munsi ngomba gusaba ikintu kimwe kandi ukinkorera nka mutoya wawe Mr. Kane agiye kugaruka mu Burundi kandi adushikira ngaho iwacu ndakwinginze wibagira ibintu byose byaba byarabaye niyaza tumwakirana urukundo ndabigusavye Anje nanje ndagukunda kandi ndakubaha ibyo usanzwe ubizi ariko ntutume nkora amakosa. None nk'ubu Mr. Kane yogaruka nkaca ndamukunda nkayasanga umutima wahibereye mu wundi muntu. Ntumva ko noba maramaye kubera wewe. Kumwakira nzomwakira nk'umuntu twakundanye tugatandukana taco dupfuye. Ariko sino kwizeza ngo nzomwakirana urukundo rwa nyako. Aho ntabwo nkubeshe. koko Yes. Gisa Allo? Waruvuze gute? Kuvuga na Angela. Api. Amahoro menshi. Oui, allô? Achari acenaki. Ni bon. Ejo turabashikira. Turiko turaza mu Burundi. Turiko turitegura. Ego vraiment turabategereje turi muhira turabiteguye pe. Merci beaucoup. Urakoze cyane gose. Imana ibandanye bahezagira. Ego nta kibazo na kimwe. Karibu karibu. Okay. Okay. Sorry gato, sorry manze nakira abantu. Abantu baje kundaba nje ndaguhamagara mu kanya. Sawa, à bientôt. Ego. Sawa murakoze. Muratubabarira mwiriwe Mwiriwe neza. Ni sawa. ni mpore Yego. namwe ni mpore ngaha Turashima Imana hanyuma mwifuza iki? tuba dukeneye ba Angeli sinzi ko ariho bari. Okay. Niyo bari mu nzu. Gende mubarabe. Hanyuma mugashika mu nzu mumbwirire Angeli anzanira urupapuro namutumye. Ndarukeneye cyane. Okay. Murakoze cyane. Sawa sawa. Sawa. Okay. Uni wako wao asalamu alaykum. Wow. Mani wakoze kuza. Erega jewe naje ntunyumvira. Manje mba ndi mu bintu byinshi kuburyo ngo hamagaye gusa nkumva na mahoro
tayari shima Imana none jewe kunza ngaho kukuraba niyo mpamvu nyine mwemera wa kintu ama Jenita byagenze gute kugira ntumubwire kandi nagutumye Oh my god, sorry Kevin, ukuri naravyibagiye pe. Ariko ko waje ngaha ko mbanda bahuze nawe ha mu bimwibwirire. Bikunaniye numbaze. Oh. Wow. Urazi ndabwira ikintu kimwe. Noronka akanya gato gusa ko kuvugana na Angeli. Ndiko ndabona umutima wiwe ndamutwaye umutima Kristo shura gasi twaye nuhinduka Okay mu bantu heza cyane gose nawe uratwenza donc ya nature ya bien kayaga ni kose nta birenze ariko tu merci yeah so Angeli oui ndiko ndakuraba uri umukobwa mwiza cyane rwose ku buryo ko umuhungu wese akubona kwifuza ariko ntibize gutere kwishima bituma ubona kurenze gusoma abandi bose kuko hejuru y'ubwiza hari ubwiza cyane no hejuru y'ubwiza cyane hari ubundi ubwiza burenze bwa wundi donc ibyo ntibabimenya bizatuma witaho ururiwe Brighton no wowe kwicarana nawe onkle wanje gako uburyo uvugamo amajambo neza neza ijana kuri ndogira ngo niwe yakwigishije onkle wawe n'uwahe nta mugabo mwabonye yaricaye hariya muri jardin ugeni onkle wawe cyane ni onkle wanje okay so nabonye ari umupapa aciye bugufi ni avuga amajambo make yego vraiment ameze neza cyane rwose kanyuma rero ko nubeshe onkle wanje n'umwana mwiza kandi ikintu cyose akoresha umutwe nahubuka okay ya biragaragara ko nabonye ufite n'ubuhanza donc amashatsi yaragiye arapfa kubera ubwenge bwinshi dore twenze kandi urimo urugendo tugiye gukora ubiteguriye gute basubira gwishimiye ma uretse no kugwishimira sigenze ubona turashitse je numva impamvu bishuhiye ukumbira urukundo rwawe ko kuva mu bwana ariwe Jenita kandi kubona mukundanye igihe kinini kandi yahita imyaka myinshi mutabonana nk'ubu usanga ibyo urukundo rabihinduye ubyitwara gute ma Jenita ntiyigeze ahinduka na gato n'ubu turavugana kuri telefone uzi ko na wundi mukobwa numva ko nzokubakana nawe atari Jenita kandi ndabwira ikintu kimwe bijya mu rukundo habamwe inkingi zibiri inkingi ya mbere niyo munezero inkingi ya kabiri niyo mubabaro birababaje mu gihe usanze inkingi yawe y'umunezero yegamiye undi muntu n'ubu isohotsemo biba ngombwa ko yegamira iyo nkingi y'umubabaro ibyo rero nibyo bibi gusumba usigaye uricuza wibaza impamvu winjiye muri urwo rukundo Angeli wakoze kunyakira Keve byari bisanzwe ahubwo wowe wakoze kuza kuturaba abo eka reka nizere ko nzogaruka kandi na cyane cyane nansozwa nikugaruka Kevin mukuri cyumvira cyawe cyari cyiza cyane cyuko ajya nawe twakundana ariko sindavyumvamo n'igihe basi musinzo vyumvamo nzokubwira sivyo okay gusa Angeli ndakubwira ikintu kimwe
impamvu akenshi duhora tubabazwa nuko abantu bafashe urukundo barukura mu mitima yacu maze barushira mu gihe. Ubundi nimba urukundo ruri mu mutima yacu bya nyabyo burya ntabwo bisaba igihe Angeli, bisaba gufata icyemezo. Jenita, umubyeyi yabavyaye asa gute? Urashaka kumumenya? Uzi ko icyo kibazo atari wa mbere ukimbajeje. Mane abavyeyi bacu bari beza cyane. Sasa papa yari boga arishaka gusumba mama. Okay, none komerutse numva ko Kevin akundana nawe. Ubu ntabwo ashaka gukundana na Angeli. Kevin ubwo nari kumwe na Angeli rero ndabizi neza se urukundo rwiwe ruri. Kevin arankunda cyane. Ashaka kwisha muri Angeli kugira ngo atuze. Ibyo ndabizi. Kevin, ariko tubagira ko ifashe icyemezo mu gihe kitari cyanyacyo. Akenshi bigusigira umubabaro. Kandi ikindi nacyo ikintu cyose kigira umwanya wacu. Okay. Ariko nkundira ndakubaza ikibazo kimwe. Angeli, urafise ukunda? Kevin, mbabari icyo kibazo tukihoza. Ubundi twibandanira ibyo twari turi musibye. Okay. Okay. None kubera iki uzi ko agukunda ariko ugakomeza kumubabaza? Wapi Kevin twari inshuti bisanzwe mu nyuma nyine ashaka kubizanamo ibintu by'urukundo ariko nanje Kevin sindamwanka kubera ko afashe ibintu byinshi cyane. It's okay. Bivuze ko ukunda Kevin kubera ko ari byagufasha byinshi, wapi wakina Kevin ni best friend wanje. Okay, ubona gute twigiye mu rukundo none? Wewe ibaza nakundanye nawe nuba ngowe nawe wa muginga we. Uba ndamukubita ku ntoki. Happy. Ayego bro. C'est normal. Ibisanzwe ni bon. Okay. Tugiye gutembera mu gihugu cyacu Burundi. Nk'uko bisanzwe. Umwe muri twebwe ajyana muri yo y'urukundo. Ujya umuhungu wacu akundana n'umukobwa wacu ari yaca nange. Bon? Wachariya Chanake afise abakobwa babiri. Nuwuhe murabo? Jenita. Tu es sûr? Ivya Jenita na Kane ni ivya kera bakiri abana ubu vyarahetse. Vyararangiye. Kandi ariko niyo byoba bikiriho. Yo baramatavya y'amasoro. Kuko Kane na Jenita babanye. Yo bari umugisha kuri twese. Nagipfa. Warambwiye ngo amaso yacu ntiyabonana. Imitima yacu izomenyana. Ndashaka nitwabonana tukamenyana. Uzompobere njyama mu gituza cyawe n'iminota 3 kuko ujya ndagukunda ntaranakubona birantangaza. Ndashaka kumenya uburyo bizo bimeze muri nakubona. Shiti, ndagukunda niyo ndahiro yacu kandi ibi ndabivuga bivuye ku mutima. Sindi ko ndiyumvisha uburyo uzoba umeze ninongera kukubona. Abe ni waba ushaka ukuri kw'ibindi ko ndavuga byose wowe bibaza umutima wacu. Jenita, ndagukunda cyane ku buryo ntushobora kubwira kandi ibihe byose nzobona ndagukunda.
imvuga si uruvugo gusa no mfise ishimwe Kana inkuru y'urukundo rwa nyago iri mu mutima yacu ariko nawe nturi kuyumvisha uburyo nzobabaramo umunsi tuzobonana ntumenye Kana umutima wanje uragukunda ariko ikibabaje sinibaza ko umutima ukunda ariwo nawe ukunda jewe nkunda Janita n'umutima wanje wose n'umubabaro izoezwa nukumvikana ndi mu mwijima simboniyo ndangaco nibuka ca gihe wasezeranya kutazonsiga ndikwiruka wayasishika nkarabiyumvu yeniyogiye bikananira kubiva Kevin, nimba Janita yarakwankiye ubona aho ugeze kwa Angela uri kuribaza ko Angela azokwemera mu gihe Janita yakwankiye nimba Janita yarakugumiye Angela ntazokorohera na gato kuko ujya mukobwa nabonye yubaha Imana cyane nawe wikundira ikirori none bro umuco ni mwiza naho bihuriye ibyo bintu mbwiye ndakubwira icyo bivuze nuko twagiye kureba uryo mukobwa nawe ugaca umukunda Kevin ntabwo nigeze nkunda ujya mukobwa na gato ahubwo nagerageje kwikena ikiganiro magiranye byo byanyeretse ko ujya mukobwa atawe nta muntu usigira muhurira nawe Brighton ubundi ndakubwira ikintu kimwe burya iyo bugaye ijisho rimwe irindi riguha ububasha bwo kuraba isi yose biciye mu mwenge mutoya cyane utangana n'ijisho ntabwo biba bikenewe ko twibaza ibintu byinshi ko twiyumvira ibintu byinshi kugira ngo tumenye ukuri kwa nyako murafise uko mwavuganye nanjye ndafise uko navuganye nawe kandi jewe uko navuganye nawe nibyo bimpaye icyizere cy'uko ujya mukobwa azoba iwanje urazi Kevin uko kuntu ufata ibintu ko bitari nibyo bizo gukomeretsa ahubwo ibyo bavyiza mbona umenye ngo ubandanye na Janita kuko wewe bizoba bifata icerekezo ciza reka urukundo rwicira inzira bro okay Janita ku munsi w'ejo ndashaka gusohokana nimba ufise time umbwira nkakubwira ntuzonsanga ashima byari byiza gusohokana namwe ariko muri iyi minsi no kuri nta mwanya afise ko guhereje dufise abashitsi tuzakira bavuye i Paris mu Bufaransa kandi sinzi igihe bazomara ngaha
urumva ko nashobora kugenda siganje ari wenyine ngana bamusigiye akazi kanshi, aho nobangiza amakosa. Ariko umunsi akanya kabonetse nzokurondera tuvugane, urazikora umuntu wanje. sawa nta kibazo, umwanya wose uzoba ufise time je nzoba mpari. Sawa rero umukoro wa mwiza. Watwese my besto. Merci.
Jenita nari narakubwiye ko ntitwabonana nzohita ngumona kubera ko ishusho yawe iri ku mutima wanje. Mwishiri uzi ko wabaye mwiza cyane kusumba uko nabikeka. ariko nawe ntabwo uri mubi Mr. Kane. Hajya uvuye Paris mu Bufaransa? Yeah. Eko. Oh. Hajya nawe witwa Angeli. Anje, vraiment sinari nzi ko nawe kuzokura bigeze no hose. Birasanzwe. None Kane, ukiri Paris mu Bufaransa wahora unyumvira gute? Jenita, ariko kweli ni gute noshobora kukwiyumvira? Nakwiyumvira buri mwanya buri munsi, nawe warabibona. Nama nifuza kubona. Ashaka tugende baradusiga. nawe nakosheje iki iyo bwiciye bukeye mbabazwa Inkuru yo mubabaro iteye ubwoba agahinda n'amaganya. Inkuru icura nimba iteye ubwoba agahinda n'amaganya. Nakosheje iki